byinshi ntavyonzi Igitega hari ibi basi kintu cyose rero umva hano hose afafise Mukayanza hari abanyamuziki ni kapitale musicale ndabisubiremo okay Bujumbura ni kapitale economique Gitega ni kapitale politique Kayanza ni kapitale musicale ukabona nazo ni kapitale oya nibyo izindi nazo zirafise ibyazo canke ntibiraboneka muga mu Kayanza no musoko ati none kapitale yo yahe kapitale musicale yego bero nuko ahubwo warabitoye kuko hari Kayanza tubibesha baririmbye iki dufise indasi yego kwera iri mu Kayanza yose iri mu nda uri muri interne genre turazi uko kenshi muri ko narize muri interne donc haba hariho abantu usanga bari celebre usanga abantu bose babazi ugasanga n'umwana aje septième ashika amenya uwo muntu ati cyo mubone ugasanga arakunzwe n'ahatabara umustar gusa ugasanga arakunzwe genre bivanye n'ukuntu ameze abakobwa ubwo n'abantu bashoboka abantu bashobokera abakobwa abastar bavyakira gute rero ngijayo bwa mbere sinumva ko ndabishaka me after narabonye yuko hari ikintu nakujije kuva ngiye interne ndabona yuko ariko umuntu akwiye kwitwara muri societe bimeze gute bivanye n'izino office canke bimeze uko like nagiye muri international vuga ngo nandi unafise zaje hatari canke biki mugabo ico gihe ndibuka yuko bakibimbira ko ngiye muri interne narababaye wize muri interne yo mu Kayanza nyene no jenize interne zibiri gusa twahuriye mu yindi ya naherejemo byari bigoye kwakira gushika muri interne kana ifise abantu banzi bagenda guhanahana ujya mu n'umuririmbyi bimeze kuno ivyo ko byari bimeze ko twagiye muri interne abanyunzura bajya bakambwe rero bo bumva bavuga ati muboneka arigira umutari n'ibiki katumukanire tumukubite byari bibabaje sana ndabibamwo kuko banashima hageze n'ibintu cyari cyose wasanga batwe batwitwa ngo nimbozo bashasha babita imbozo imbozwe ni kuvuga imbozwe niyo myaka imbozwe basi byari nk'izina basi n'ibikayizi ry'umwana kiza muri interne mu mbozo rero batanguriye imisese kuri jewe kubera ari je nari natangiye kumenyekana mu mbozo zose bimaze kugenda nka kubitwa keshi nkagira barakubitwa no gukubitwa mugakubitwa byari pana brage byari bigoye rero kubera hari ibintu byo kunyunzura ngo ibintu bashiraho kabuye ngo kubatizwa ivyo iminsi yose bahera kuri jewe kubera babona mengo nigira umuntu hatara kese nigira umuntu hatara ahubwo nari ntekereje abantu nibo bangira umuntu hatara kuko ndibuka yuko hari no munsi bigeze kuba turavugana n'umukobwa umusheri w'umukambwe muri interne hari ibintu by'amakobwa byaravuze abakobwa tesije ko nakunda kuba ntekereje abakobwa bashaka kuma bamvugisha muri interne turavugana kujya ku nkene baza bakicara nka boro tubirimbire ibintu nk'ibyo bati okay reka ndabaririmbire nkabaririmbira umunsi umwe rero sasa haca haza umujama w'umukambwe aje kureba umushiri wiwe asanga ari muri babandi kundaririmbira aramutuma ko gene mumumagarira avuga ati wapi nta mwanya afise none areka kugira umwanya gute Jesheri wiwe kavuga nahajya ngo gashashe abana nkishika hari abambwiye ati abakobwa ngo ndabamaze babakamba narakubiswe kuko rero natanze mwibona bwakeye bivanye umwe wese aho aherereye bikafa again ari kubafana za step made so guys uno munsi udasanzwe umunsi genre sinzi ndavuga ngo umwe mu amateka yakoze Step Media atuzaniye abastar bacu abastar beza namwe murababona si babandi tumenyereye nabandi bashasha kandi beza bari ku murindi myiza uteye ubwoba so reka mbanze ndabakire kwanza ava yuko mvuga ikitugenza icyatuzanye reka mbanze ndabakire ubanze bipresenter batwibwire baramutse abakunzi bacu kuri Step Media ndetse baramutse n'abakunzi biyo ko basanzwe babafise baramutse abakunzi banyu ndetse baramutse nabi wacu hama mutwibwire ava yuko bandanya mutatuzanye mwere Hello guys, it's your boy OG4G aka Jamawaja aka Sharpman ndabaramukije abakunzi bacu ko dukurikirana nizere ko meze neza je meze bien Yeah, hey what's up, it's your boy Breeze the first kana keza panga so nashaka kubaramutsa mwese nanje meze neza so nizere namwe ko meze neza
iyi presentation yanyu nabyumviriye gute ni ibintu biragoye ndazi ko atabyo nashobora nk'ibyo wavuze ntabyo numvise mwanyarukije ntabiteguriye kigara gute ni ibintu donc ni ibintu bikuzamo gusanzwe ni ibintu bikuzamo usanga nk'izina wakunze kwiyita cyangwa iki amazina y'ubuhizi niko nkunda kuvuga mu kirundi n'amazina y'ubuhizi ukuntu muyakurikiranya subiriramo kwanza. Okay, it's your boy OG4G aka Jamoja aka Sharpman. Narateguwe njyana hano manza urateguwe kavuga ati wana ka vuga presentation kanje kandi atanundi muntu tugasangiye jewe jenyine. So mumeze neza rero turashima Imana gute jewe ni sawa naje ndashima kweri usuye mbona yifumira avuga ndavuga kwenda ugira amasoni wapi kweri. So guys reki yashatudzanye ngaha anya n'aba artiste n'abaririmbyi Usare bagomba batwiganire mbega byatanguye gute byaje gute kandi abantu baciye muri internet. Urumva guys bagiye batubwira ukuntu uri umustar uri muri internet biba bimeze. Hari abantu twebwe ivyo atavyo twabonye urumva rero nigaba baba bitanguye kera bakarinda bakabitanga bataraheze ishuri. Rero ubuzima bw'umustar ataraheze ishuri bagomba batubwira ingene byabagendekeye ama-challenge bahura nayo ibintu bitesa baza Tazi, mufise utuntu nyene twisi mutujyanye twega abantu basanzwe. Duhera aha batubwire ukuntu bya genre impano yawe watanguye ryari wabitanguye genre aheze igihe kingana gute utanguye ku carrière yo kuririmba. Bavuga iri yalonta kuko nkiri n'umwana cyane muziki narakunda muziki. Ndakubivuga yuko cyo muziki navuga yuko nda nkivuka niyo musi waziririmba ndavuga barira no kurira naririmba kurira barira sinaririmba ndirimba niko byari bimeze tu hama ndakura nyene ndafata umwanya ndagatsina hageze kunjira muri studio niyumve ko biza kuba bimeze be muri society baza kubyakira gute biza kuba bimeze gute amanda bijamuko muhira babyakiriye gute n'abantu baguteye intege. Biba bigoye nyene abavyeyi bacu yuko bakira yuko umwana agiye kuririmba kuko biyumvira ingeso mbi biki ariko je ndibaza muri generation yacu tuko turakura nta mwana wawe azokora umuziki canke aje mu bindi bintu vy'impano niki wanke kumushigikira ngo ni kubera ngo ngagiye mu burara ngo ibiki no twe turamaze kubibona ahubwo uzomushigikira Niko ari byo muri niko bimeze nawe atubwira uko byagenze. So niko byagenze nanje nabikunda kuva kera nkiri petit nyene vyadanje gusa urabona iryo bora abavya bara Pentecote ukuntu urumva rwose rero shobara hepfo turabuze Pentecote ari bafise amasengesho menshi umuvye yagusengera pipuka nyene ugiye kubitangura Foji ari basizemo motivation ubu agiye muri internet nifuza kuririmba bya danje ariko ntinya mvuga ati cyo umuvyeyi yomanika kabisa cyangwa wavuga ati nzorimba indirimbo mpimbaza amana ivyo vyari biri bavuga ati wana paka gusa yatanzira ashika muri internet umva ati zina Foji ugatera ubutipe ndamuronde ugatera ubutipe ndamuronde ubwo amurondeye arambwira byose arambwira ati mzeje ndirimba rya mbere mere yaransohora yarasubiye aragaruka aransubiza ndani ati nawe uzogerageza naso kuri wacu tugitabwe wacu niko bagubwiye uko bimeze nyene niko bimeze bica bitangura uko nyene nibwo nacenja muri stu niga witiye bitanguye kera ni Foje yambwiye ati wewe ugikoroka zocu just uko yari yasigaye uriko urakora ibyo bibo bya exit peut-être ngira haruko nyine ndagira inje itariki 4 z'ukwindwi nitaye kuri cyayibo ndajayibo none oje zenda kwita oje jesi ngira ko agaga Tange mbugiri ni Foji. My name. Ni yari mazina yose nayiwanje. Foji. Rero kibagi Foji. Bigangora ngo Foji. Imbaze. Uri muri internet. Genre
urazi yuko kenshi muri ko naje narize muri interne donc haba hariho abantu usanga bari celebre usanga abantu bose babazi ugasanga n'umwana aje septième ashika amenya uwo muntu ati cyo mubone ugasanga arakunzwe n'ahatabara umusitari gusa ugasanga arakunzwe genre bivanye n'ukuntu ameze ndazi wowe wavyakira gute genre ko bavuga ati n'umusitari dukoze muri internal muri binzi niki genre abakobwa kuko n'abantu bashoboka abantu bashobokera abakobwa abasitari wavyakira gute ivyo bintu byose babijeka gute Ndi baza interna inkuru ndende mugabo ducishize ku mayange ni kuvuga je ngijayo bwa mbere sinumva ko ndabishaka me after narabonye yuko hari ikintu nakujije kuva ngiye interna ndabona yuko ariko umuntu akwiye kwitwara muri societe bimeze gute bivanye n'izino office canke bimeze uko like nagiye muri interna sinavuga ngo nandi unafisiza jya hatari canke biki mugabo ico gihe ndibuka yuko bakibimbira ko ngiye muri interna narababaye wize muri interna yo mu Kayanza nyene no je nize interna zibiri gusa twahuriye mu yindi ya naherejemo byari bigoye kwakira gushika muri interna kana ifisa abantu banzi bagenda guhanana ujya mu n'umuririmbyi bimeze uko ivyo ko byari bimeze uko twagiye muri interna banyunzura bajya bakambwe rero bumva bavuga ati umuntu karigira umusitari n'ibiki kati mukanire tumukubite byari bibabaje sana tu ndabibamwo kuko banashima hageze n'ibintu cyari cyose wasanga batwe batwitwa ngo nimbozo bashasha babita imbozo imbozwe kuvuga imbozwe niyo myaka imbozwe basi byari nk'izina basi yirikayize ry'umu mwana kiza mu interna mu mbozwe rero batangura imisese kuri jeyo kubera je nari natangiye kumenyekana mu mbozo zose bimaze kugenda uko nkakubitwa keshi nkagira barakubitwa no gukubitwa mugakubitwa byari pana byari bigoye rero kubera hari ibintu byo kunyunzura ngo ibintu bashiraho kabuye ngo kubatizwa ivyo minsi yose bahera kuri jewe kubera babona mengo nigira umuntu watara okay nigira umuntu watara ahubwo ntekereje abantu nibo bangira umuntu watara kuko ndibuka yuko hari no munsi bigeze kuba turavugana n'umukobwa umusheri w'umukambwe muri internet ibintu by'amakobwa ibyo baruvuze abakobwa kesije ko nakunda kuba ntekereje abakobwa bashaka kuma bamvugisha muri internet turavugana kujya ku nkene baza bakicara nka boro tubirimbire ibintu nk'ibyo nkaya bati okay reka ndabaririmbira umunsi umwe rero sasa kaca haza umujama w'umukambwe akikura umushiri wiwe wasanga ari muri bamwe ndiko ndaririmbira aramutuma ko geni mumumagarira avuga ati wapi nta mwanya afise none areka kugira umwanya gute jeshiri wiwe kavuga nahajya ngo gashashe abana nkishika hari abambwiye ati abakobwa ngo ndabamaze babakamba narakubiswe mogwa ngo natwaye umukobwa ngo mukamba oro kintane kimwenzi kandi rero caravya kikazirizwa yuko ikintu cabereye mu bahungu kiza kuvugwa mu baki mu bakobwa cyangwa ugenda ubibwire baje bakobwa ngo bankubise kubera ngo mwebwe bacha bampa gasopo nta mukobwa n'umwe ukeneye kuzosubira kubona muhagarara kandi cyane cyane bafise abasheri babakambwe nawe urabazi ndushaka numva rero byari bigoye gusubira muri bakobwa n'ubundi bakobwa ntavyo bamye byabaye wabona yigarukanye ndabigenze gute bacubirukana ati mugende sidabike bwabazwe n'ubugoye ndavuga ati cyane mugende sidabashaka aho nakubye ko niza internet zibiri aho yari yambere navuga ko yari yambere rero cyane nahuriyeho nazo mugabo after nyene byo bimaze guhera haragiye abana benshi barankunda gushika nuko nkora clip ya mbere nkorewe n'umujama kubera ko boro twakunda gusohoka tuyagiye jya myaka za 2018 hari havumye ikintu twa photoshoot tukaja mu ishyamba shiyo tukaja nka boro mu ishyamba abakobwa bagahindura amastile bakagira iki hari umujama yakunda gufata ama photoshoot maze kuva yarumva ko nzi kuririmba cyambira amanda kwemereye clip kuva uwo munsi jewe niho nshikaye acha kuva uwo munsi tugiye kwifotoza ko twarakunda kubwira keshi ma weekend biki bazarafotorera ubuntu ibintu nk'ibyo bakagenda bagasohoza amafoto muri studio yo kashamanika je ndiyo nkavuga ati ni ibintu nibiki naye sinda bitahora bakambwe bakari habamaze imyaka n'imyaka cyo mugabo sindi ko buryo habaye na photoshoot bankorera borati abana duri foto nkazobana kubera hari mu cyo bitoke after n'umubosi ari boro by'amashow byakunda kuba cyane
no mu boss rero acaragira hari mu boss aciyambona arambira ati umupeti ndagukina zo zuririmbe uwo munsi barasohora amafishi n'abadirecteur barabibona barampamagara bijya n'ibiki twabona ati se jewe ko mwabonye ni hasi yani n'ibyo bwabo tu ndagenda haturira biragenda fresh Abishogene no munsi baracantuma ko mashoro ari ya mcibyo. Utanguye kera. Uri mu kazi kabisa mu myaka myiza. Turumva uri kurakora ibintu bitangaje. Yeah. Ama busy nawe byageze gute maho yavuze yuko ari wamukuye mu byo. Nibogene nawe arakuze. Arakuze nabwo byageze. Araza kwivugira gusa nawe uraza kuvuga. Busy after twagiye guhura muri internet ya kabiri nangiye kwigamo nje gukora concours ndiye nani mugabo nashitse nyene cyane bantu mugabo sinakunda kuvuga cyane kwa byari bigoye muri society kuvuga ati besha cyane bazango nibikeya mugabo tu ntabwo ishinga burimo canke ibiki navuga gake kandi mugabo nayo mu bantu bari bafite abagenzi benshi ndibuka yuko ho internet kabiri nagiye kwigamo ho beshi ntari bwabimenye nyamujama hari twabona kuraba televiziyo muri internet do TV wo muri internet rero asashiramo indirimbo yiwanje wo munsi uwo munsi nagenje muri effectoire ndiko nambara agapira kwa nari mvyutse asashiramo indirimbo numva indura mbona abakobwa bagenda biruka mu munani bahamagarana abahungu bahamagarana jewe nane ngiye nkuko sinzi ko nkandaye kumvira kuri indirimbo anje kiravugira kwanta je narinzi Kama internet mbona ndayibona muri TV nasubira inyuma abigira amasoni cyagira amasoni cyangwa umunsi nafunguye kandi narishonje kweli turazibaze najaze yuko ari bigoye iyo turi ari umusivigeze kurusha ndi muri bisi umuntu aguye ku kiganiro nakoze Asengira amasoni ndavuga ati mara yaje ndahumura ari kiganiro turi kumwe cyo haje nakoti ndabyaka ibyo rero bimaze kuba shobora kuma muri dortoir Mga maze kuvayo peti bose numva baje foji izindi bazarabyibuka baje muri dortoir baza bandamutsa amanye batwemeje twahituzi ujya hora witonda ibiki ntibaduze kumeza uko najyanye byatingiye kuzira internet rese ndahaba meze fresh nta musi numwe nimesera muri n'amazi ari boro ya kama akamuzanira abashaka foji kuko banashimaje na refuse na competition nateguwe muri internet batagatana foji ko gutamba abapeti bagatsindira amahera nkabashiramo amahera ibyo rero byatuma bigumara ibintu bikuduze wano ugasanga ni sawa nyene magashima Imana ko biba biri ko internet babizi biba bigoye reka ntabaye muri internet kuko barategeka kandi ubuzima bwaciyemo sinategeka bizero after arandondera arambwira mana nshaka gukora umuziki ambwira ati bro ntangorane amubwira ko byogenda byose umufiti nainze kari brag yateye yanyemeje faster navuye kuri exit ambwira ati ngomba ngire tubisohore gute uburyo nyene bwaje nabwo ati wowe kuva no munsi agiye muri studio twacuri kumwe senda mugira umugenzi ko nabonye ari seri nawe byakugendekeye byatanguriye nkuko navyifuza kuva kera naravyina Fogera afise ndavuga ati wa ibiboroke abaye muri ya ndoto yiwanje hari ahantu hato mugabo hari haryoshe ko baho n'umudazi urifuza gusubirayo urabikumbura kwe niyo raje ndavuga ati Fogi tagenda kandi Fogi ndibuka yaje kumbwira ati ndimbira ariho nundi mugenzi we bakunda kujana yitwa Star Nobody baba bari kumuku byadanje nawe n'umusani mugabo we yaravuye n'umushefu yaciye abiheba uri umupolisi Dari ziwe yambwiye kazobandanya mugaga turindire yashobora agakora ana big up hari kweli nawe nyene umuntu wanje nawe yaramfashije byinshi kabisa so mu nyuma rero bambwira ndabaye kapela afoja avuga ati mzee Tiwe ivyo bya Pentecote cyubikora no mu mutwe ni bamukuye mu idini jewe wanashima no kwishuri nasenga muri Pentecote asenga muri Pentecote avuga bambwira ati ibintu by'amadini kirazira kubizana muri life yawe basuka ukabiha ubuzima bwawe bwose cyangwa ufise impano tabira umuvyeyi azovyakira uko nyene nari yagutimbishije ndavuga ati aranimbisha
nige ndayikora Foji yambwiye ati nawe ja muri internet mwe muri burya buzima ye narimbaye nanje nshikayo akubo batanga music nuko bwa mbere batanga music biti bayivugije abana barasara baraza baranterura baterera ndavuga ati wa ya bintu bisara kabisa ubwo buzima buraryoshe he byari byadanje abavuga ati wa nk'ubu ko wari umupanipoti muhera babyakiriye gute umva yuko ugire uje muri kaya ugira ukora ibintu by'umuziki atari n'impimbanzamana ngo ubandanye ibintu by'umupanipoti ahubwo ugire uje kontre washaho mwe bimwe no mu isengero cyose wakwinjira apanipoti kuko baragoye byadanje kuko ndibuka mzee abimenya cyabwira mira avuga ati ya mu tipe wawe nyasubira gusohora indirimbo uzoca umusohora agende siyega dero ntibyose ndumva murahura n'ama challenge atandukanye menshi sana arambwira uko nyene nubwo mu nyuma baca bamenya ko ndi mukure kuyinda cambwira tuhire ko ufise inzu yiwawe yari yapembe nico genda savre ubaye ndavuga ati nari bikabisa nzoca ngenda indoto ndayegere ko kurya nyene indirimbo mwe muzikora nizo mwiyandikira canke ari umuntu abandikira ama mugaca murondera beat hafi turiyandikira nawe Audrey Rinzi muri babandi kugura indirimbo n'ibintu bisanzwe kugura indirimbo nayo nugura indirimbo n'ibintu bisanzwe mugabo tuyandikira gusa n'abantu rega usanga kubwira ati je impano yo kuririmba ndayifise ati mugabo kwandika amajambo kujya hari ukuntu usanga indirimbo ifise amajambo agenda ari uruherekerane ukavuga ati iri jambo yarifakanije n'iri gute yaritoye gute biragoye mugabo je ndibaza yuko tugerageza kuririmba utazi kwandika na gato bajya bose batangura baba batanguye bazi kwandikana buki nuko baba babizi iby'umuziki mwaciye mu ishuri ry'umuziki kuvuga ati twaciye kwiga kwera nta shuri ry'umuziki cyangwa mu bintu byanjemo uko nyene tu ndabikora nawe nibyo byanjemo uko nyene abandi kumengo hari abahora bagenda akavuga ati twe rero banze badukorera ijwi banze tugende batwigishe genre ukuntu ushobora gutwara ijwi ngaha ari sinzi ibintu by'indirimbo gusa mwazi ko bibaho genre ari ishuri ry'umuziki babigisha ukuntu ushobora gutwara ijwi cyangwa ukuntu ushobora kugira ku ma instrument ivyo birabaho mugaje ntabwo naciye kandi dusisirike 80% y'abaririmbyi bari mu Burundi ntabyo bize kabisa aho ndumva rero dushishiriza ko natwe turyoherwa dushishiriza ko nandirimbo muragira muri hamwe irahari mwese uku nyene muri babiri uku irahari gusa ntiyasohoka dushishiriza ko rero muragira turabona yuko hari abantu zewe turirimba yose turirimba yose iyo yose atari iwanyu oya apana turirimba indirimbo basi okay singiri playboy right now baby paina patako kani mbunda bandaya Egeza ya okay biziririmba Citango Nindi oya ndiko ndimbiyo ndirimba oya ririmba yari yose nasi okay yose ikunze mo hasi kuri hasi okay ndadu shaka ndabayiryoshe let's go yo wachamo yiruka oh my beg ukavasinika stoba I say wallahi na mitani don't panic yego ndabizi ni soba kubivuga vyambere mamo guta uzani stoba stay to the right now to the final loto every time say my name is loto yeah to the right now to the final loto every time saying my name is loto yeah to the right now to the final loto you tin BJL and the tin Benjamin girl loto
Byansavye agatime koza mama indaduge satini beje echa ndagufilinga masti kugira ndakulonge byansavye agatime mind to the wandiruka to the kiss navamo oh bebe loto kubivuga vyambere mama gutauza stobaste Erison increase loto yeah kubivuga vyambere mama gutauza stobaste so for region loto yeah Iraho nyene loto niki loto je da first ndayandika like hari ukuntu monsieur entrepreneur yanigarukiye atubwiye ati maze amanota nzoba nkandika indirimbo aba entrepreneur n'ibijya bya entrepreneur yatubwiye nkandika indirimbo yarambwira ati we nzogutema mze tuvuga ati amanota 10 bisande agiye yose ndakera jewe nzokwemeza hamwe na umigwa bwa nicaye rero mu school akubora interna wajya butaribre wari bwishi bya daje aravuga ati umutipe yambaye umupira wanditse ko roto mvuga ati ubonye umupira wanditse ko roto mvuga ati akaborosha nanje canishiduka ariko dakaririmba ndaja muri mood nyesanga nayanditse ubwo nayiririmbye aranga kwemera ko ari iwanje ndamubwira aje ni iwanje ambwira ati we niwo kwandika ibori meze ukunga uracyari mutonya cyane ndamubwira ati Messi yagiye ko ni iwanje abanyempano acarambwira ati ndayaguha n'ukuri je mukarige ko Mungu bamutazira roto kwishura no kwishura anazira roto anyo ndirimbo yawe ya mbere gusira ryose cyane pe umuntu abakinire n'abatora he batora gute ama platform nani IG Facebook n'ubwandi ntayagira ndacyari kubona Foji kandi vuba ndashobora kubatamwe ikindi gishasha turacyabitegura na Foji andi ma platform za Murando nka Busy the First yeah nuko bandika YouTube na YouTube irari Busy the First makirere kuvuga nawe odi zose odi 40 na vegana kameye YouTube, Instagram, Facebook page, Spotify azose kwanza wandika Audrey Foji nikaza jamaa wa jamu kawe ni Audrey Foji kigaragaza jamaa wa jamu ya jamaa wa jani ko jako ni Audrey Foji Audrey like bama bambaje kenshi jewe ni fani yo kwizera Audrey mazina y'abavyeyi mugabo hajaka akazina kitwa Foji mugana ko nakazina ka famille Foji basi ni cartridge numa ni cartridge ni kuvuga 4e goal kubera je navuze n'umwana wa kane na abbreviation ya 4e goal no basi ni abbreviation y'umwana wa kane ni Foji besha akunda kumbira ngo connection ngo potri muri Foji mu Burundi kugereza zati kuri 5G to yagisivye sijya connection ni bazega naje kari bya connection ko bibaza ariko siko biri urakoze ukadusigura zenzi ni connection ya limitere iduza cartridge urakoze cyane urakoze cyane gira akajambo mu by'abandi bastaha bagenzi banyu aho bari bubahwe that musa akandi kabazo kanyuma kweri ki uri umunyakayaza uvaye mwinga ko badramati musare mukayaza jenge ndahavuze mukayaza twagiye yakote tuza mukanza ni nyinshi kubera ikinyene hava aba artiste benshi kayanza kanza ni ntara yahezagiwe ni ntara yahezagiwe oya kiri cyose basi nka kwa kundi bakubwira ati Ngozi hariyo ikawa nyinshi muci bitoke hariyo kushitse ntavyonze Igitega hari ibi basi kintu cyose rero umva hano hose afafise mukanza hari abanyamuziki kapitale muzikare ndabisubireho okay Bujumbura ni kapitale economique Gitega ni kapitale politique Kayanza ni kapitale muzikare ukabona nazo ni kapitale oya nivyo izindi nazo zirafise ibyazo canke ntibiraboneka muri Kayanza no musoko ati none ni kapitale yo yahe
kapitani musical yego beba n'ukuri ahubwo barabitoye kuko hari kandi tubibesha abaririmbyi iki dufise industry yego kwera iri mu Kayanza yose iri mu nda yego beba so bakoze cyane rero mane bahezagire cyane akajambo kanyuma cyo twirangiza ikiganiro cyacu ku bakunzi banyu n'abiwacu jambo kanyuma gukomera tugiye gukomera mu bintu byose like ndiko ndavuga nk'abapeti bashasha cyangwa abapeti bafite impano bagira ubwoba basi nyine bazigaragaza badatinye famiye cyangwa ibikini bike ko muziki si icyaha kubikora ushaka kubikora usenga ko twese turasenga nanjye ndumukizwa ndasenga Imana kandi ibyo nkora mbanza Imana imbere ya no mu kiganiro ndakize n'abato Imana ziho gihezaga kizogene neza izo narabwe kwanza tubanze dusenge oya singomba ko nsengera ngaha wadusenze ndasenze kandi umuntu ashaka gusengera no mutima okay apana kugira ubwoba ibiguca intege biriho byinshi ariko ibyo ntubikorere ko gukomera Nagicho nababwira tu ntibagire ubwoba nibakore nyamba yiyumvamo ikintu yo gishobora nagikore ubu baraguhevye muhira mbere cyangwa barabyakiriye ntibameze bambwiye ati gatona biciriyemwo ikintu maze kubona mu Burundi abavyeyi twe nk'ubu baracatubona nk'abasazi tubanye turatobora nuko nyene uba nk'umusaza wose itangira kuvuga ati iyi nzu muzee ubona haje nayikuye mu muziki déplacement nayikuye mu muziki aca ntahura yuko muziki ufise akamaro ubwo bakubona ariko turasara abana gusohoka ama pocket ibikini bikazovuga ati mungu wanje ayikara nk'uruma gihugu yasaze yama ibindi ndibaza bizogena neza byatugenda bitahura bukebo Imana batahuze donc ko mu muziki yuko nakandi kazi mutonzi kandi gashobora guteza imbere kandi karahemba murahera oya gusa karahemba bituraye buke mugabo jewe maze kuraba pour moi amahera maze koresha muziki je namaze kuyagarura aho ni sawa kandi kubera ntahembe ngo na YouTube cyangwa ngo nande nugo ntoro cyo gukora ama concert none nugo umuntu akagucorera avuga ati wenda gufana tora tori cyane abakwiye kandi uyakuye mu nzi kwitaririmba ntiyari kwiga kwita ngo uraririmba wewe ngo ndagufana ngo tora nanjye ndibutse muri ya show ya Car House then kacha da king Arama yamera ndi kuri stage nakoze rero kandi bashimire ndibaza muracakine sponsor na mwebwe cyane umuntu abafasha kuko ntimuragira aho mwipfuza kugera niteze ko tuzonahagera ntabyuzi wera ntiwizera nturamukwizera mvuze uko sinzi ko ntaho icyo ushatse kuvuga oya sitagutahuye dushaka basi kugera kure harenze ko waruvuze ngo sinzi ko nzonahagera oya ntari umuntu urubwira ubona yarose amafaranga acavuga nti ndahejeje ku mafaranga ndicaye oya basi Jean muravuga ati omu basi muhunda senge basi mudoto nari mfise naripfuza kugera ngo rero mana ongereza oya nta muntu yipfuza kugera hageze oya bariho sha ukagira ubuzirano cy'ifuza yuko bane kubera ikaguma yubaka amakampani agira ibintu bihezagiye arahezagiye si Imana arahezagiye nta muntu rero kwisi nta muntu arondera ashikana ahantu agetse yego nyene nuko umuntu aguma arondera nko gushaka abasabu bangahe umwe mushaka abasabu bangahe oya geza bakabatobore natanu niti bisabe n'ikigongwe ho ati mutugeza mwakoze cyane rero nabo murakoze ariko no hanyuma tubatuma ko muzogaruka turahari tugare ko maze kuba abasitari ngo muze kure abasitari bubaho usara kandi kantu bagira abasitari vyema atari keza abasitari bo mu Burundi vyema baracyari inyuma kubera avuge ngo turangize n'ukuri bamba bari ese kubaje kubabatisha bo bavugiye kuva navugiye ati turahejeje gusa simeze zagaje hazamwe kandi arakana waruvuze mu kandi turangize nayo bizi turangize ikiganiro cyacu no nakandi kaciye kazi arakana abasitari bakunda kugira bo mu Burundi bien sûr ugasanga Jean nta bumwe bafise bakunda ugasanga ko rapondana ugasanga humwe ari kavuga uyundi abe no kumuvuga neza ari kamuvuga nabi ukantu vuma ntimuzokagira mukanza nta bihara ariko niyo mpamvu rero abasitari bakwiye kujya kwiga umuziki mu Kayanza kandi n'abanyakayanza nyene bahiga showbiz arabanyakayanza bankana mbona abanyakayanza
reka tubyihoze byawe ntabyo tuzi nituzi Abanyakana turakundana cyane Imana ibaje imbere nabo banyaruyike abanyamuyinga sinamenye ibyabo tuzobamenya namwe ni bukebuke ese mwakoze mwadukurikiranye mwebwe mwabanye natwe nimba ari ryambere urabera kino kiganiro reka gashoboka kuba tugira subscribe like ino video turakeneye commentaire zanyu aba ba star bacu barakeneye support yanyu barakeneye ko mubashigikira ama platform yabo kandi barakeneye no kubashigikira mu buryo buboneka barakeneye uburyo bwanyu mubashigikire bafise impano baririmba neza bafise amajambo aryoshe eka nyene byose bijya basaba bakeneye byose barabikwijije ego oba cyane ngo baragaruka baduhaye umuziki mushasha baza kutubwira nyene bazogaruka ntibabitwemere none bivuga cyane rero ku matazanyo turazikeneye hari ibyo mwotubwira twakuhaje ndetse naho twadekonye muhatubwire ntituzosubire ndetse munashyire ngino video mu bagenzi banyu turi mu magroupe atandukanye mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda cyane ciao ciao